Turabaramukije mwebwe mwese mukurikira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Fisco Entertainment and Media. Numunezero udasanzwe gusubira guhura namwe mu biganiro vyama bica kuri runo rubuga rwacu. Psychologue nije ngomba ndabashikirize kino kiganiro ninajewe nakibatunganirije. Muri iyi video y'uno munsi turaza kubagezaho tubabwire ubuzima n'amateka y'uwigeze kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi. Uwo nawe si uwundi yitwa Melchior Ndadaye. Turaza kubabwira ubuzima bwiwe kuva mu buto bwiwe, amashure yize, uko yinjiye muri politike gushika atowe nk'umukuru w'igihugu nuko yitavye Imana. Psychologue nkuko nayemeje kubabwira nije nabatunganirije kino kiganiro, akaba ari rya mbere ushitse kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Fisco Entertainment and Media. Urahawe ikaze, usabwe kugira subscribe, ugire na like, uze no kuduha commentaire utubwire kino kiganiro ukuntu wagitahuye canke ukuntu wacumvise, uduterere n'ivyiyumviro mu biganiro bizokurikira. Turagusavye kandi uze kugira na partage, usangize n'abandi bagenzi bawe kugira ngo nabo baze dukuze uno muryango, bazohore bumva n'ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa Fisco Entertainment and Media. Reka tumira amateka gatoya turaje tubabwire ubuzima bwa nyakwigendera Melchior Ndadaye, uwahoze ari perezida w'igihugu c'u Burundi. Melchior Ndadaye yavutse ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 953 i Murama, komine Nyabihanga mu ntara ya Muramvya. Yakuriye mu muryango w'abarimyi n'abungere, akaba yari mu muryango w'abana bashika kuri 10 muri rusangi. Amashure yize amashure y'intango inyabihanga, amashure yisumbuye ayiga ahitwa Ikibimba mu ntara ya Gitega. Yaciye yiga muri Universite y'u Burundi, hanyuma aja kwiga mu Rwanda, hanyuma aza akurangiza muri Université de Rennes mu Bufaransa, aho yaronse diplome mu bijanye n'indimi n'inyigisho, science de l'éducation. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 986 niho yatanguye kwamamara muri politike. Yashinze umugambwe Frodebu, Front pour la Démocratie au Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 986. Yatowe kuba perezida w'u Burundi mu kwezi kwa Nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 biciye mu matora ya mbere ya demokrasi. Yarahiriye ubutegetsi ku igenekerezo rya mbere mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 993. Mu buzima bwiwe bwite, Melchior Ndadaye yari afise umugore umwe yitwa Laurence Ndadaye, akaba bari bafitaniye n'abana batatu. Yishwe ku igenekerezo rya 21 Gitugutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993, amaze iminsi 103 gusa atwaye igihugu c'u Burundi. Urupfu rwiwe rwakurikiwe n'intambara zishingiye ku moko. Amateka yamuranze muri make, uretse kuba perezida wa mbere yitorewe biciye muri demokrasi, azwi nk'intwari yashigikiye ubwigenge
ubumwe bw'amoko n'iterambere rishingiye ku mahoro. Ubuzima bwa Melchior Ndadaye burerekana ubutwari bwo guharanira impinduka biciye mu nzira ya demokarasi. Yasize iragi ry'amahoro, uburenganzira bwa muntu n'ubwuzuzanye mu Banyarwanda. Nubwo igihe yamaze ku butegetsi cyari gito, yamaze kwandika izina mu mateka y'igihugu cy'u Burundi nk'intwari ikomeye. Nivyo muri make twashoboye kubatororokaniriza. Ibyo ni bike muri byinshi byaranze ubuzima bwa Perezida Melchior Ndadaye. Ibindi turabandanya tubibatororokaniriza, tuzobibabwira mu kindi kiganiro tuzobakorera hanyuma. Psychologue nkuko nari nabibabwiye n'ivyo nari nabateguriye kino kiganiro, akaba ari na jewe nakibashikirije. Naho ubutaha mu kindi kiganiro kizokurikira, mubandanye mumererwa neza. Kutagira subscribe, afyonde kuri subscribe, urafyonda no kuri all canke tute ku bari bafise telefone yoba iri mu rurimi rw'igifaransa. Aho uzobuhejeje uduhe na like, comment hamwe na partage, ugipartage ku bandi batashobora kubona runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Ndabashimiye, naho ubutaha rero mugira umugisha, Imana ibahezagire. Thank you.